Mwiriwe neza abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye hose hirya no hino ku isi ndabahaye ikaze muri uno mwanya aho tugiye kurabira hamwe amakuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa, amakuru aragaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze rero muri uno mwanya abatwumviriza by'umwariko bari nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini. Ndabahaye ikaze abatwumviriza nga kuri mbonesha kure yacu ari nayo ya Burundi News TV, mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho aragaruka ku bigendanye nyine n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi kuwa Mungu kwigenekerezo ya 20 ukwezi kwa Gitugutu 2024. Ndabahaye ikaze dore ingingo nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cacu cuno mwanya. Nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi update canga amakuru yihuta adafise ivumbi, amakuru akomeza kugenda aradushikira ndetse yaje kugenda atera ubwoba batari bakeya, nuko by'umwariko intwaza ngabo z'u Burundi canga abasoda bashika muri 2 b'abarundi baje kugenda by'umwariko baje gusangwa rero bapfuye, akaba ari biziga 2 byaje kugenda biribonekeza ngaha impande by'umwariko y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye nkuko byama biratangazwa. Ibi ngibi bimenyekanye muri aya masaha rero mu nyuma y'iko nga muri kino gihugu c'u Burundi nyene abajejwe umutekano bariko bagotagotse canga bariko barazenguruka by'umwariko iki kibuga k'indege mu rwego rwo kugira ngo bacungere umutekano w'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe umukuru w'igihugu rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yari yajenga yiteguraga kuza nga kuri kino kibuga by'umwariko cy'indege kino kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye, aho yaraje kwakira mugenzi wiwe umukuru w'igihugu ca Somalia Hassan Mohamud aho ahejeje gushikanga ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye. Ibi byaje kugenda biratera umutima uhagaze abatari bakeya, ariko kandi biravuga ko bitabujije by'umwariko imihango ndetse by'umwariko na gahunda zo kwakira uyu mutegetsi. Igihugu c'u Burundi kirafisanye umubano mwiza cyane by'umwariko n'iki gihugu ca Somalia, ariko Somalia rero iramurazi neza ko ari igihugu kimaze igihe kirimo ingwano, kirimo intambara y'imihari igitandukanye, aho Burundi ariho hantu bwarungitse by'umwariko aho Burundi ariho bwarungitse by'umwariko abasoda benshi nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusomera. Kugeza ubu ngubu rero abatari bakeya barakomeza kugenda batungurwa n'ibikomeje kugenda biravugwa nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu gihe by'umwariko hakomeje kugenda hanagarukwa ku bibazo bigendanye by'umwariko n'umutekano bikomeje kugenda byibonekeza nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ibi kandi biriko biragana by'umwariko n'ibikorwa biriho byo gutegura amatora yimirijwe nga muri kino gihugu, ibi byose bikaba biriko biratera umutima uhagaze nga mu gihugu c'u Burundi. Kandi ndaza kugenda ndakumenyesha yuko abanyagihugu benshi bafise umutima uhagaze mu nyuma by'umwariko yo kugenda baramenya amakuru akomakomeye cyane by'umwariko mu nyuma y'iko rero hatanguye amabarura akomakomeye cyane ndetse ateye umutima uhagaze, cyane cyane amabarura arimo arakorwa kuri bamwe mu basanzwe atari abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomira. Kugeza ubu rero by'umwariko ababarizwa muri CNDD-FDD ndetse n'abandi barongowe n'imbonerakure bariko barakora by'umwariko intonde z'abantu batabarizwa mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Benshi baragaragaza neza yuko rero amatora ariko arategurwa nga mu gihugu c'u Burundi ashobora kuzaba amatora ateye ubwoba, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda barerekana ndetse bagaragaza ko bafise impungenge ndetse banatewe umutima uhagaze n'aya matora yimirijwe nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Turagaruka no mu yandi makuru menshi cyane akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa by'umwariko ku rubugo rw'umushikiranganje wa mbere wa Israel bwana Benjamin Netanyahu haratewe ibisasu ndetse by'umwariko bivugwa ko hageze na drone. Uyu kandi Benjamin Netanyahu ntiyari umunwa mu kugaragaza ko Hezbollah hari ikomeje kugenda by'umwariko iramugera amajanja. Icyakora yamenyesheje by'umwariko yuko adashobora kuzova ku bintu canke ngatuze mu gihe atarasenye Hezbollah. Kugeza ubu ngubu Hezbollah irafise drone ziteye ubwoba ku buryo ziriko zirinjira mu kirere cya Israel ntibashe kuba yo bimenya, mu gisanzwe ifise ikoranabuhanga rigiye ritandukanye ryiganjemo iryitwa Iron Dome rizwiho rero gupfuvya canga se by'umwariko guturikiriza ibisasu mu kirere biba byigerageje kuba byosokwa nga muri kino gihugu cya Israel, ndetse no gutanga by'umwariko impuruza ibizwi nk'ubuduhira busanzwe buraduhira mu migi imwe n'imwe aho hasanzwe hari iryo koranabuhanga.
abantu rero baratanguye kugira ubwoba mu nyuma yuko rero by'umwihariko batanguye kugenda barabona yuko Hezbollah ishobora kuba ifise irindi koranabuhanga ritangaje mu nyuma yuko rero bamwe mu bayobozi bayo bakomeje kugenda barohereza drone nyinshi ndetse zimwe zikaziherutse no kugaba ibitero bikomakomeye cyane. Ndabahaye ikaze rero abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye hirya no hino ku isi, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Abatwumviriza by'umwihariko bari mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza. Abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese ndabahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Amakuru reka tuyatangurire mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Bamwe mu basoda basanzwe baracungera umutekano ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cy'u Burundi ca Bujumbura kizwi cyitiriwe Melchior Ndadaye, by'umwihariko abasoda bashika muri babiri, by'umwihariko hatigeze haratangazwa amapeti baba bafise, by'umwihariko bivuga ko bari bamwe mu ntwazangabo nkuru zisanzwe ziracungera umutekano w'umukuru w'igihugu, by'umwihariko cane aba bari impande n'impande aho umukuru w'igihugu abagiye kwerekera zaje gusangwa zapfuye. Ni mugenga mu gihugu cy'u Burundi rero hasigaye hari umutekano ukomakomeye cyane, by'umwihariko bivuga ko aho umukuru w'igihugu aba ari bwerekere abacungera umutekano bagerageza mu kuba bohagera mbere. Nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira rero by'umwihariko ubwo Evariste Ndayishimiye by'umwihariko yageragezaga gushika hano kuri kino kibuga, bamwe rero mu bamucungira umutekano batunguwe no gusanga abandi bagenzi babo bamaze kugenda by'umwihariko barasiga ubuzima. Ahangaha kandi kuri iki kibuga cy'indege mu nkengero zacyo harakunze kugenda hibonekeza ibiziga, ariko kandi bikaba bigateza urujijo kuboba yabishe cyangwa se ku cyaba kishe abo bantu. Biravuga ko rero by'umwihariko hariko harakogwa amatohoza mu buryo bw'ibanga, ariko kandi nubwo byagenze bityo umukuru w'igihugu cy'u Burundi by'umwihariko akaba yakomeje umuhango wiwe kuko yaraje kwakira umukuru w'igihugu ca Somalia Hassan Muhammadu aho ahejeje gushika ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye kuri uyu wa 20 Gitugutu 2024, akaba yakiriwe nyine n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ciza Evariste Ndayishimiye. nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira, icakora by'umwihariko abategetsi bombi n'ubundi baje guhura kugira ngo baganire ku bigendanye n'umutekano nga mu karere k'ibiyaga binini ndetse no gukomeza imigenderanire y'ibihugu byombi. By'umwihariko biragaragara yuko haba ku gihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu ca Somalia umutekano ukomeje kugenda urazamba, ariko byagera rero kuri Somalia rero yarashigeshwe n'imihari itandukanye yiganjemo nka Al-Shabaab iherutse no kongera kugaba ibindi bitero bikomakomeye cyane, ndetse batari bakeya bakaba bagaragaza ko ibingibi ari akamaramaza. Hassan Muhammadu yaherukanga mu gihugu cy'u Burundi mu kwezi kwa Munyonyo rero 2023, aho yabonanye n'ubundi n'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye baganira mu bigendanye no gutsimbataza umubano mwiza hagati y'ivyo bihugu nyine bibiri. Eka mbere no ku banyagihugu babyo yarashimiye Uburundi ku mvura by'umwihariko budahengeshanya gushiramwo rero mu kugarukana amahoro rero n'umutekano mu gihugu ca Somalia. Murazi abarundi barafise ingabo nyinshi cyane zigiye zitandukanye nga mu karere k'ibiyaga binini, ni naho bafise ingabo nyinshi mu gihugu ca Somalia, aho rero bariko baracungera umutekano. Bivuga ko Burundi rero bufiseyo ibikorwa bigiye bitandukanye, haba gutanga n'ubundi bufasha bugiye bitandukanye ku banyagihugu nk'ubuvuzi, kubakorera ibindi bikorwa bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hassani Sheikha Muhammadu yarashimikiye by'umwihariko cane kwihangiro ry'ivyo bihugu rero ryihaye biciye rero mu migambi mikuru y'akarere ka Afrika y'ubuseruko mu mwaka wa 2022-2026, ariyo rero gushiramwo koroherezanya mu bijyanye no kwinjiza ndetse no gusohora ibidandazwa, gutsimbataza amahoro ndetse n'umutekano, intwaro ibereye hamwe ndetse no gutsimbataza iyinjira mu karere icyo gihugu giherereyemo. Mwomenya ko rero igihugu ca Somalia by'umwihariko cemerewe no kwinjira mu muryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko kuva ku igenekereza 24 Munyonyo 2023. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko uyu mutegetsi mu nyuma yo kuva ku kibuga cy'indege mpuzamahanga citiriwe Melchior Ndadaye, by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusomira nuko Evariste Ndayishimiye by'umwihariko yabakomezanyije akaba yaciye aramwakirira by'umwihariko
akaba yaciye aramwakirira mu biro vyiwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusumira. Byitezwe ko rero bashobora gukomeza ibiganiro mu rwego rwo kugira ngo Burundi bukomeze kongera umubare munini w'abasoda by'umwihariko bashobora kuzorungikwa muri icyo gihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Muri kino gihugu cacu c'u Burundi kandi harakomeje kugenda haragaragaza ibibazo bigendanye n'umutekano muke cyane, mu gihe abanyagihugu bakomeza kugenda bagaragaza ko batewe impungenge ndetse bafise n'umutima uhagaze, mu nyuma y'uko rero bakomeje kugenda barategwa impungenge n'uburyo ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi hakomeza kugenda bibonekeza ibibazo bigendanye n'umutekano muke cyane. Amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda arerekana ndetse aranasaba inzego zibijejwe yuko by'umwihariko umutekano wakomera. Mu gihe hariko arategurwa amatora yimirijwe umwaka uza, abanyagihugu bamwe na bamwe baranafise ubwoba n'umutima uhagaze, mu nyuma y'uko rero hariko harakogwa ibikorwa bigiye bitandukanye, ibikorwa bigendanye by'umwihariko no kubarura abanyagihugu cane cane abasanzwe batabarizwa mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ibi rero biriko birabatera umutima uhagaze, maze bakabona ko bishobora kuzobakwegera urupfu canga se ibindi bibazo mu gihe batakomeza canga se batafata ingingo yo kujya muri CNDD-FDD nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Rero yo kwandika imigwi ibiri y'abanyagihugu by'umwihariko abanyagihugu rero bayoboka umugambwe CNDD-FDD ndetse n'abatawiyoboka nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ibyo biruko kandi mu zindi ntara zigize igihugu nk'uko rero amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira nk'uko tubikesha abanyagihugu tumaze kugenda turayaga nabo rero ahantu hagiye hatandukanye. Ibyo biratera ubwoba ndetse n'amakenga menshi cyane ku banyagihugu batayoboka uwo mugambwe uri ku butegetsi mu matora yimirije kuba rero mu rwego rw'igihugu mu mwaka wa 2025 2027 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira. Tugaruke no mu yandi makuru akomeje kugenda aravugwa nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, by'umwihariko hariko haravugwa ibindi bihe bitari byiza bikomeje kugenda byibonekeza bigendanye no kunyuruza abantu. Mu Burundi intara ya Bujumbura rero komine Mutimbuzi hari umunyagihugu rero atabarizwa yaburiwe irengero kuva ejo haheze. Uwo munyagihugu aratabarizwa, amakuru akomeza kugenda haradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, nuko rero by'umwihariko ibikorwa bigendanye no kunyuruza abantu bikomeza kugenda byibonekeza, by'umwihariko haba cyane cyane abiganjemo abasanzwe ari ababarizwa mu yindi migambwe igiye itandukanye. Uyu ngo yasanzwe ari umwenje nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, yasanzwe ari umukozi w'ihunguriro ry'ibinyobwa bya Braludi, aho rero akora nk'umuhinga. Imbere ya byose by'umwihariko ndabanze ndabamenyeshe yuko rero uwo yaburiwe irengero yakwibana mu rugo wenyine n'umukozi gusa. Pascal yaheruka rero kwahukana n'umukenyezi wiwe bahora rero bubakanye yitwa Munezero Emerienne, kuko rero bari babanye nabi cyane, bahukanye rero by'umwihariko mu kwezi kwa mbere 2024 rero uwo mukenyezi Emerienne yaragiye atwaye abana bose bashika muri 5 bari bamaze kubyarana na Pascal. Emerienne yaraciye aja kuba rero muri quartier ya kane Ngagara, aho rero apanze inzu n'abo bana nk'uko biriko biradusumira. Amakuru ava rero mu bamutabariza aravuga ko hirya y'ejo by'umwihariko kwigenekerezo ya 19 kwezi kw'icumi 2024 Pascal yakoze akazi gushika isaha 8 niho rero yava aho kuri Braludi aca arataha muhira iwe rero hamwe by'umwihariko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ashitse muhira rero yaciye aratora imodoka yiwe yo mu bwoko bwa T asanzwe
asanzwe rero agendesha aca ajya guteramira mu bunywero buri aho ngaho mu Muravya na bagenzi be by'umwihariko bivuna akanyota. Muri ubwo rero bunywero yahavuye isaha 4 z'ijoro arataha muhira rero iwe ariko anyonga ya modoka yiwe Pascal ashitse mu rugo iwe by'umwihariko muri iryo joro umukozi yaramwugururiye arinjiza imodoka aca ajya kuryama. Bukeye by'umwihariko ku munsi w'ejo ku igenekerezo 19 abo ku kazi by'umwihariko muri Burarudi barahamagaye Pascal ku telefone yiwe by'umwihariko kugira ngo bamenyeshe ko imodoka y'akazi ije kumutora ariko bumvise telefone ijimije ku kazi. Baciye rero bikora by'umwihariko kubegereye Pascal kugira ngo bafashe by'umwihariko kumumenyesha ko rero imodoka y'akazi ije kumutora. Nabo nyine bumvise telefone ya Pascal ijimije. Abanyagihugu begereye Pascal baciye banyagasa gushika rero umuhira iwe rero aho nkuko bikomeza kugenda bigaragara aho Muravya, kuko rero batari bamenyereye ko telefone yiwe iba izimije. Basanze ku muryango winjira by'umwihariko kuri portaye huguruye ya modoka yiwe by'umwihariko yari indani mu rupangu. Muri ako kanya rero umukozi wa Pascal siho yarari. Haciye rero akanya gatoya nk'isaha 4 n'ubundi wa mukozi wa Pascal yaciye ashika. Abanyagihugu bamubajije iyo sebuja Pascal ari yaciye abishura ko rero we yavuye aho ngaho muhira by'umwihariko ajya muri ville centre ville Bujumbura kuraba umugenzi. Aca abwira abari aho ko rero yasize shebuja aryamye, yibaza ko rero yahavuye abyuka akajya mu kazi. Bamubajije impamvu rero ku muryango winjira huguruye, umukozi yavuze ko nawe nyine atabitahura. Uwo mukozi rero wa Pascal Nshimiyimana yaciye atwarwa gupfungirwa rero mu gasho ka komine Mutimbuzi kumvo z'amatohoza. Kuva ejo haheze nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, umuryango wa Pascal Nshimiyimana waraciye utangura kurondera mu busho bwose ko rero wobona baramubura. Barashitse ku cicaro gikuru rero cy'iperereza barabuze uwabo, ndetse gushika ubu ngubu hakaba hakomeje kugenda hibazwa by'umwihariko ingene ndetse naho uyu mugabo yoba aherereye, nk'uko bikomeza kugenda biradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Abakurikiranira hafi ibikomeza kugenda by'umwihariko biravugwa ndetse n'ibikomeza kugenda biratangazwa barakomeza kugenda bagaragaza ko baratewe umutima uhagaze n'ibikomeje kugenda biribonekeza nga mu gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi harakomeje kugenda by'umwihariko hibonekeza ibibazo bigiye bitandukanye cyane ibigendanye no kunyuruza abantu, ndetse abatari bakeya bakaba bariko barashimangira bagaragaza ko iyi ntwaro ya Evariste Ndayishimiye iba idahindutse by'umwihariko Uburundi ataho bwoba buriko buragana, nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Tugaruke no ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa cyane nga mu burasirazuba bwo hagati. Harakomeje kugenda haravugwa amakuru menshi cyane agiye atandukanye nkuko bikomeza kugenda bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Harakomeje kugenda haravugwa ibitero bikomakomeye cyane by'umwihariko byibasiriye urugo rw'umushikiranganje wa mbere wa Israel bwana Benjamin Netanyahu. Umushikiranganje wa mbere wa Israel bwana Benjamin Netanyahu avuga ko rero by'umwihariko atarota atezura ku rugamba rwiwe inyuma y'amakuru rero avuga ko inzu yiwe yatewe n'indege itarimwo rero umuderevo izwi ku izina rya drone, aho rero agabisha ko umuntu uwo ari we wese agerageza kubabaza abanyagihugu ba Israel azobyishura ku rugero rukomakomeye cyane. Yanditse ku rubuga rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter ati ni ikosa rinini cyane kuri Hezbollah igikoresho ca Iran kugerageza kunyica n'umugore wanje uno munsi. Yanditse kandi ati ibi ntibishobora by'umwihariko kumbuza cyane by'umwihariko kubuza igihugu ca Israel by'umwihariko kubandanya ino ntambara dufise rero dufise uburenganzira bwo kurwanya abanzi bacu kugira ngo twibakire kazoza kacu. Ibiro vyiwe rero biratangaza ko drone yarekuwe rero yerekeza ku muhana wiwe mu gisagara ca Caesarea akiri mu buraruko bwa Israeli ejo kwa gatandatu, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira.
Bwana Netanyahu n'umugore wiwe by'umwihariko ntibari muhira icyo gihe kandi nta muntu n'umwe rero yakomeretse. Iran ivuga ko Hezbollah ariyo yakoze icyo gitero kivugwa nk'uko rero bitangazwa n'itorokanyirizo ry'amakuru rero rya leta ya Iran nk'uko biko biratangazwa. Ubuserukizi bwa Iran muri ONU by'umwihariko busubirwamo by'umwihariko buvuga buti iki gikorwa kivugwa cakozwe na Hezbollah muri Libani. Hezbollah umuhari rero washinzwe kandi urahabwa uburyo na Iran ntaco uravuga kuri ayo makuru. Iki gitero kije mu gihe ya Israeli ikiriko rero irategura kwihorera ku gitero gikomakomeye cyane cy'ibisaso bya misile biraswa kure cyane gerutse gukorwa rero na Iran. Kwigenekerezo ya mbere igitugu 2024 umushikiranganje wa mbere wa Israeli ajejwe kwivuna abansi kavuga ko igitero cayo cyo kwihorera kizoba ari ntawusha giturumbuka kandi by'umwihariko kizokwiha inkumbi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Igisirikare ca Iran kandi kivuga ko amadrone atatu yarekuwe by'umwihariko avuye muri Libani, imwe muri zo ikaba yaragemye inzu yo muri ako gace kwa Benjamin Netanyahu. Ntikivuga rero ko iyo nyubakwa ari imwe rero mu zigize umuhana w'umushikiranganje wa mbere kandi by'umwihariko nicerekana ibyahononekariye. Ikinyamakuru Axios cyo muri Amerika rero cyandika ko rero iyo drone yarashe umuhana w'umushikiranganje wa mbere kandi ko ari igitero cyakozwe na Hezbollah hisa 2:19 by'umwihariko 19 z'ejo kuwa gatandatu mu gitondo. IDF yarasohoye itangazo ivuga iti mu mwanya uheze rero indege zitatu zitarimo rero abaderevu zinjiye mu gihugu zivuye muri Libani. Zibiri muri zo rero indege zararashwe, iyindi imwe rero yarateye iyo nyubakwa by'umwihariko nta numwe yakomeretse. Umushikiranganje wa mbere wa Israeli asanzwe afise imihana rero ibiri yiwe nkuko bikomeza kugenda bigaragara, harimo n'uherereye i Yerusalemu, akaba kandi akunze kuba ahitwa Abel Actoni. Inyubakwa ya leta rero iri muri Jerusalemu ubu ngubu iriko irasubirwamo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Mu kiboneka rero by'umwihariko ko ari nko kwihorera. Iki gitero cyarakozwe ku birometero by'ababa 70 hagati muri Israel uvuye ku rubibe rw'igisirikare ca Israel cyatangaje ku mugoroba w'ejo ko kuwa gatandatu ko carekuye ibisasu by'ababa 180 muri Libani, nubwo Hezbollah ubwayo rero itaratangaza ku mugaragaro ko ariyo yakoze icyo gitero. Kibaye inyuma yaho rero kuwa kane isohoye itangazo ivuga ko by'umwihariko yinjiye ku ntambwe nshasha kandi ikomeye muri iyi ntambara. Ikibazo gihari rero ni ukumenya nimba rero iyi ari intango y'iyi ntambwe nshasha. Ibyabaye byose igihe uno nkuru rero by'umwihariko imenyekanye ko hari drone zarashe inzu ya Netanyahu, abatari bakera ku mugwa mukuru wa Libani i Beirut baciye bitega ko rero igisagara cabo gishobora gucucagirwaho rero ibibombe mu kwihorera, mu gihe benshi mu banyalibani bitwegera rero abandi nabo rero bishimira ku mbuga hwaniro ukungene nyine ino drone yashoboye kugenda ikava muri Libani ntishobore kubonwa n'ubuhinga bwa Israeli bwo gukinga ibitero byo mu kirere, mbere igashobora no gusiga kajugujugu ya Israeli. Hamwe rero baciye bihutira by'umwihariko kwerekana ko twakwitegurira by'umwihariko urutavanako rw'ibibombe nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Iyi ngwano ikomeje kugenda iravuza ubuha, irakomeje kugenda iratera umutima uhagaze, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeje kugenda baranayikomerekeramo. Icyakora nubwo Israel ikomeje kugenda irategura ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no kwihorera nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, hari abandi batajya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko ibihugu bikomakomeye cyane birimo nk'Uburusiya bikomeje kugenda by'umwihariko birafata ingingo ikomakomeye cyane by'umwihariko yo kwiyemeza gufatanya na Iran muri ibyo bikorwa. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, dusubire mu masaha imbere turabira hamwe andi makuru agezweho.